Reka nongere ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya 11 ukwezi no kwa gatanu uno mwaka turimo 2025 na gatanu twadeje kubivuga yuko twarutse neza ku mirongo y'urugamba amakuru simaka makuru ni menshi mu nkundire rero manze mikaze musanguzi wacu imbere yuko twinjira mu idonido ryano makuru yacu y'uno mugoroba bwa musanguzi ikanango ndakuramutsa nizere yuko wiriwe neza. Yes, ndakuramukije nanje bwana journaliste jemeze neza kabisa ndashima Imana umunsi uriko uragenda neza ya kanche ndamutsa nanje abadukurikiranye nizera ko nabo bariko baragira ibihe byiza aho baherereye tunabashimira cyane ku makomantere bakora adutera intege kandi tunabashimira ku bikorwa byiza byiteka bamwe n'abandi bakomeza kudukorera kugira ngo turabe yuko urubuga rwacu kandi rwabo B-Info Plus ushobore kuba urubuga ruri dynamic kandi ruriko ratanga amakuru umwanya ku mwanya amakuru yizewe cyane gose bwana musisanguzi unkundire tubanze dusimbire nk'ibice bigiye bitandukanye tubaza gusimbira muri Rugezi hari amakuru menshi Rugezi na Rucuro kuva ku munsi weje kugezana n'ubu imigwano iracasekeye bwana musisanguzi ndazi yuko uhazi vyinshi ariko tuvuye ngaho tubaza gusimbira muri Bukavu naho ni vyoroshe no muri Kaziba bwana musisanguzi kanogenda guhikaze mu kino kiganiro. Yes, urakoze cyane kwikaze umpaye bwana journaliste. Anashaka tuvuge kwanza yuko muri Uvira ameze neza. Haratekanye. Uvira haratekanye. Nta kidasanzwe gihari nubwo RDF yicaritse abagenero batandatu muri Kamanyora kugira ngo Uvira bayitombeshe. Ariko kugeza amaginga ya Uvira imeze neza cyane gose. Nta byinshi ndi buyivuge ko kumboyo twoshobora kuyikora ikiganiro cihariye kuko hariho udusha tuko turabera muri Uvira kandi nibaza yuko abari muri Uvira batubona ndatwite nk'utugenegene kuko ni ibintu byerekana ko umutekano wa Uvira uhagaze neza takivoge utavogeye. Yes, reka rero dusimbire kwanza muri Kaziba. Yes, muri Kaziba guhera ku munsi wejo hari mu minwe ya coalition ya FRDC nukuvuga hariho ibintu byakorekeye muri Kaziba byabaye novuga kamizwe n'ingoma nta bitangaza makuru ndabona byatangaje inkuru akaza bwana journaliste usibye ko n'abawazarendo ubwabo batashimye akubitangaza nta wuzi nimba atari kutigirira confidence ku bawazarendo canke nimba ari za strategy zabo basigaye bariko barakoresha muri iyi minsi ariko dutangariza abadukurikirana yuko kuva ku munsi wejo Kaziba ibarizwa mu minwe ya wazarendo FDNB hamwe na FRDC. Uti byagenze gute? Tubirengene operation yageze. Uyu munsi tutaka 12 bona journaliste nimba ntihenze 11. Really? Kandabe bwana musisanguzi. Tuitariki 11 So kwitariki 9 rero aba wazarendo ari ikintu bakoze gitangaje mbere aho twagikoze ko commentaire je na wewe turaraba ko tugikora ko content mugabo tubona cyana dusiga cyane gose n'ahantu aba wazarendo bari hejuru ku misozi berekana Kaziba ahantu hakujya hepfo aho bamwe bari kuvuga yuko Kaziba bagomba kuyigera amajanja turibaza ati none aba wazarendo banyoye itabi rya gute bariko barereka umwasi ko baje bashobora kwifata ama video mbere ko umwasi yuko ariho bari bagomba baje kurasa kumbe kajya karagatego aba wazarendo bakoze nukuvuga aba wazarendo bamwe baramanutse kabisa baraja muri plaine baramanuka barashika muri Kaziba mugabo bagenda mu buryo bw'ibanga abari hejuru rero baca basohora ama video kugira ngo basamaze aba M23 na RDF bari muri Kaziba bari ndani kugira ngo bakiri hejuru hama bace baduga kugira ama defense bwakeye sa chenda y'ijoro makuru mfise aba wazarendo bari hasi bibereye muri nibo baciye batanguza umuriro barasa kabisa bikomeye izinyeshamba za M23 nta nubwo zashoboye kugira resistance kubera yuko zozo zari zigahora ko wazarendo iri hejuru mu misozi nabo kumbe babashitsemo kera barabarasa
komsa abapfuye barapfuye kandi igitigiri nyamwinshi ibikoresho bya gisirikare byarahatakariye n'inkomere ntizinkeya abashoboye rero kuronka utuguvu n'amahigwe barayanyatse yes baciye bakizwa nayo bameze barata Kaziba bayisigamwo abawazarendo so uyu munsi rero Kaziba hazindutse agacere gatekanye nta kimenyetso na kimwe kigeze kigaragara yuko izi nyeshamba za M23 na RDF zishobora kugaba ibitero byo kwisubiza iyi Kaziba bwana Musisangozi naguciriyemwo iyi Kaziba nimwe twita Kirundo ya kabiri yes iyi Kaziba ni gice kimwe mu bice byinshi byaguyemo abasikare benshi ba M23 ariko uno munsi nibo bari bahari turashaka kutwibutse gato imbere yo kuhava imbere yo kuhakura ba wazarendo bari byari byagenze gute bo ni ibintu bitamenyekanye cyane ukuntu iyi wazarendo yavuye muri Kaziba twebwe twarakoze ama content menshi bona journaliste twerekana ingene M23 yashoboye gushika muri Kaziba yabaye processus ndende cyane gose bona journaliste tubibutse bwa mbere yuko kugira ngo Kaziba ishoboye gusugerezwa nuko aba FRDC bamwe bashoboye kujya ruswa batanga nyangezi cyane no kuvuga aba M23 bava muri Bukavu bagaca baba bloke muri Nyantende ntibashika nyangezi kuko kuva nyangezi gushika Kaziba hari abawazarendo rero aba FRDC bamwe bahabwa igiturire baja gutanga iyi nyangezi nyangezi maze gutangwa rero izi nyeshamba za M23 ziragabye ibitero byinshi cyane gose ndabyibuka aho bagabye n'ibitero bya sayine y'ijoro mugabo byose biba imfagusa abawazarendo bagiye kuva muri iyi nyangezi aho habereye ibitero novuga biremereye byaje biva mu gihugu cy'u Rwanda bizananye ku mupaka wa Kamanyora ibindi navyo biza bivuye mu gisagara cha Bukavu niho rero abawazarendo babonye ko badashobora kuresista baca bakora repli tactique baca baduga hejuru gutangirirayo izinyeshamba za M23 no kuvuga baciye baseda iyi Kaziba rero iciba ya M23 mugabo nabo bayibayemwo bafise ubwoba kubera ko atamigwano yahabereye ikomeye baguma bibaza yuko abawazarendo bakiri ngaho kumbe abawazarendo nabo bagiye kubatangirira hejuru niho baciye baja kubarasira uyu munsi rero turiko turavuga na wazarendo yasubiranye Kaziba nashaka menyesha badukurikiranye yuko Kaziba na gace kari très stratégique que ça soit kuri M23 RDF que ça soit kuri wazarendo FDNB na FRDC utigute biragoye yuko wazarendo yogaba ibitero mu gisagara ca Bukavu idafise Kaziba nigikunda ninko kandi bidakunda ko izinyeshamba za M23 zigaba ibitero muri Uvira canke ziduga mu Minembwe kwihuza na twigwaneho badafise Kaziba rero akagace na gace gahambaye cyane gose nico gituma baguma bagahanahana bamwe bose baguma bagakenera umwanya ku mwanya so reka tuduga gato bwana journaliste muri Rugezi na Rugezi novuga yuko ni nka Kaziba ya kabiri kuko Rugezi izinyeshamba za M23 zimaze gutambuka iyi Kaziba niho handi hantu hasubiye kubabera ibamba muri Rugezi twibusanye yuko Rugezi yari sanzwe ifiswe na twigwaneho hama iyi M23 imaze kurengana Kaziba niho FDNB na wazarendo bagaba ibitero biremere cyane gose kunyeshamba za twigwaneho na Red Tabara kugira ngo babake iyi Rugezi bikunde bace nukuvuga umugozi cyangwa se ibarabara rihuza iyi mwaye plateau cyangwa plaine hamwe na ho plateau rero nuku izinyeshamba za M23 na twigwaneho zatakaje equilibre muri Rugezi cyane gose so magingo aya rero tuvugana Rugezi intambara iracareta ariko tumenyesha badukurikiranye yuko wazarendo na FDNB na FRDC nibo bafise igice
kinini muri Rugezi. Izi nyeshamba zatwigwaneho ziri novuga ko zisa n'iziko ziterigere rya nyuma kugira zirabe nimba bikunda ko bigarurira iyi Rugezi kandi canke ko bahiyahurira kuko nta yandi mahitamwe bafise. Rugezi ikabatakarana bazosigara bahonderwa mu gace gatoya ka Minembwe kuko basigaje bahonderwa mu Minembwe ariko kandi kuba batakaje Kaziba na Rugezi akaba atagice kinini bahafise nubwo barekerayo n'inzara yo bica muri Rugezi. None tubigire guti katera vitamine baronka kesa so arme u militaire na basirikare badugayo ba M23 nta bigwanisho bakironka none wumva batunzwe nabashiki babo nabanyina babo nabase babo barajya mugabo urumva nta vitamine militaire baronka nta bigwanisho baronka nta renfort militaire baronka nukuvuga ubu rero bagomba bakine duel hinge gato bagomba bakine urukino rwitwa duel moya kwa moya ningo bagomba bakine bazacha bigira abasivile bana basangutse niho rero bizabitahira niho bigomba kugorera kuko urumva ubu umweme 23 bamusubije inyuma usivye bamaze gushika hirya hejuru abandi babigije inyuma ubu rero bagomba babindane n'abari hirya babatikure kabisa babatikure bacucume ama baca babona kugaruka hano muri plane. Bwana Musesanguzi nitwobimara makuru ndabona yabaye menshi ariko nkundire dusimbire muri Bukavu aho ku munsi wejo bitari vyoroshe bashobora kutubwira ikibazo cyari cyabaye aho twumvise ko hariho nabashoboye kwasika ubuzima. Yes bwana journaliste kuba tutakoze ku munsi wejo twarahombeje abadukurikirana kuko ku munsi wejo hariho amakuru menshi kandi novuga meza ku bakunzi b'igihugu ca Kongo n'abakunzi b'amahoro. Muri Bukavu izi nyeshamba za M23 na RDF ku munsi wejo zari ziramutse zishikiriza indongozi nshasha muri Bukavu aho mbere nuzotwara Bukavu naho bari kumushikiriza ku munsi wejo. Ibirori magingo rero bacisuganya bayigerana abawazarendo bati nigikunda igihe twabahaye kirahagije kandi nta muwazarendo yavuye inyuma negative nabi ndani iki rero bwana journaliste ntarabwo ingene byagenze ni kimwe abaskira bavuga ni dalili ni kimenyetso cerekana yuko iyi M23 na RDF umwanya n'umwanya babaterura bakabata hanze y'igisagara ca Bukavu sivyo ejo bariko bari munama kugira ngo bashikirize indongozi zishasha niho abawazarendo bakora udutendo twabo baraburizamwo ibi birori uti byagenze gute bakubise ibiturika mu bari muri ivyo birori sivyo umuntu ashobora kubaza ati na magrenade na mabombe ico nzi nibiturika gusa kandi amakuru mfise navuga ngo nabantu batazwi byakozwe n'abawazarendo abawazashu nibo bateye bino biturika kugira ngo baburizemwo ibi bikorwa byako birakogwa n'izinyeshamba za M23 so biraboneka rero bwana journaliste yuko kumwe basokuru bayamaze ngo kwiba ingoma biroroshe cyane gose ariko sha kuronka aho ivugiriza ico kibazo ni ngorane M23 Bukavu yarayivye mugabo kugira ngo ishobore kuguverna ibukavu bigomba bibabane ndavite gute ifuro gigiti kora yuko abawazarendo basubiye guhaguruka ugiye kuraba muri Karehe ntambani yaheze ubuca bwinshi ni wazarendo bufise Jembe narinzi yuko n'uyu munsi tuzinduka twumva ko Kavumu bayivuguse nivyo narinzi iyo nkuna wandaronka mugabo narinzi ko Kavumu uyu munsi bayivuguta ikabaye konje bwana Musesanguzi kumbure so bivuze ngo rero Karehe nimba igice kinini gifiswe na wazarendo Kaziba ikabiri muri wazarendo Kabare Memema none urumva iyi M23 ihagarariye hehe nkagati kari mu ruzi yes niyo mpamvu rero niyi M23 ubwayo idakoze ibindi ngo ihindure novuga ishusho y'urugamba barakubiswe ingugu kabisa kuko iyi FRDC que ça soit diplomatie irikira irabanesha yabatsinze que ça soit ku muheto irikira batsinda niyo mpamvu rero iyi M23 nkamwe mu vyukuri hatoba hari utundi dutendo bibikiye
batigeze bagaragaza ku rubuga rw'intambara Ego, barakubiswe kabisa. baratashe. Ego bwana musesanguzi unkundiye rero turangirize kuri no nkuru y'ivyabaye muri Rugezi na Rucuru wabiciye ku masonga ariko ntiho bitubwiye neza na neza yuko ingene vyari vyifashe kuva ku munsi wejo kugirana no munsi ivyashoboye kuhononekarira mbega ubu bimeze gute Wazalendo yahafashe cyane M23 yoyo yahafashe bimeze gute bwana journaliste no kumenyesha yuko ivyo muri Rugezi vyo navuze yuko intambara n'ubu tuvugana ikirimbanye kabisa. Twigwaneho nako na Red Tabara baratose. Ego baratose bwana journaliste umuntu akuzindukiye akwiruka ko saa 9 ucagucago hakagera saa 11 mugoro akikwirukako urumva kuba warushe cyane gose bararushe rero. Muri Rucuro naho rero Rucuro imigwaro naho bwaho irarimbanye ariko nta byinshi mfise kuvuga muri Rucuro kuko nibaza ko hariho amadone nkirindire kugira ngo nshobore gutangaza ino nkuru yo muri Rucuro kumbure umwanya ukadukundira turaza kuyugaruka ko mu buryo bwiramvuye dushobore kuyishikiriza abadukurikiranye. Ariko ico no kwibutsa abakunzi b'ibiganiro byacu nuko Wazalendo yakubise akagufuri ku mupaka wa Uganda na Kongo Munyamirima barakubisa barugaye. So ndafise abantu benshi bariko bambwira bati ego Wazalendo yarugaye ujya mupaka mugabo amahirwe yuko bagomba kuhamentena ni make cyane gose ukubera ko ijya axe iza kumuriro mwinshi cyane gose abaganda barasunika abanyarwanda bagasunika rero ngo aba Wazalendo amahirwe ni make yuko bashobora kuharesista ariko ico bomenya ni uko buryo wagutabye ubwa mbere arakongera munagwaye kofe rimwe n'indare gusubiza niyo mpamvu aba Wazalendo kuba barashuye gukora kindi kuba citeka bakirukana zino nyeshamba aha muri kano gace bakugara n'umupaka. Iki ni kintu cyambere twabashimira. Ikigize kabiri nuko baje bari determine cyane gose bafise objective. Bafise objective bakeneye ko izinyeshamba zisubira iwabo nimba ari mu mashamba zisubira mu mashamba nk'inkoto nimba ari mu Rwanda kwabo nimba ari Uganda iwabo kabisa. Bwana musesangozi reka ndagushimire cyane kwa kino kiganiro ciza ushoboye gushikiriza dukurikirana nizere yuko cyashoboye kubashikira neza. Abenshi bari batubaje ibibazo bigiye bitandukanye byo mu burere buriko buraberamwe ama operation cyangwa bwabereyemo ama operation nizere yuko bamaze gutahuka. Rero ndangize ndagushimira cyane. Urakoze cyane bwana journaliste kandi ndagushimire nizera yuko kumbure tuza kongera mu bindi biganiro umwanya wadukundira ariko kandi shimire n'abakunzi b'ibiganiro bya BMF. Reka nje ngenda bashimire mwe twabaye makino kiganiro nizere yuko twongera kubana mu bindi biganiro. Bye bye.